Umugoroba mwiza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu amuherereye hose hirya no hino ku isi, twongeye kwifuriza gukomeza kumererwa neza ndetse tunabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu agezwe muri uno mwanya. Amakuru mubandanya kumviriza ngakuri no mbonesha kure yacu nayo yanyu ya Burundi News TV, mbonesha kure imwe rudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru ayihuta abakomeza kugenda agaruka kubikomeje kugenda biravugwa cyane cyane twibanda ku mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko ndetse tukaba turiko tunagaruka ku makuru abakomeje kugenda aravuga nga mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini cane. Turi mu mugoroba aho kuri uyu wa mbere kw'igenekerezo ry'icenda ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2024 turabahaye ikaze mwese. Dore ingingo nkuru nkuru rero turaza kugenda tugaruka nga muri kino kiganiro cyacu. Abanyagihugu benshi bakomeje kugenda baritotomba ndetse banibaza uburyo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi hakomeza kugenda harasohoka amahera atari ngombwa, nyamara by'umwihariko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ari ahantu hakomeje kugenda haragaragara icyo twakwita by'umwihariko nk'igikorwa coba carakozwe hagati y'impande zombi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu gihe gushika none amakuru akomeza kugenda aradusumira, akomeza kugenda agaragaza neza yuko by'umwihariko igihugu c'u Burundi girakomeza kugenda kirajya mu madeni cyangwa se mu myenda, mu gihe by'umwihariko cari cyararishe indege. Mu gihe indege yakomeje kugenda iragarukwaho cane aherereye mu gihugu ca Espagne, ndetse aho igihugu c'u Burundi coba gishora amahera menshi mu bigendanye no kuba by'umwihariko icungirwa umutekano, ndetse hakaba hari n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ndetse by'umwihariko naho iparitse. Ibi byose biriko biratera abanyagihugu rero by'umwihariko gutekereza impamvu ibi byose biriko biraba. Kandi mu gihugu cacu c'u Burundi mu gihe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yarakubutse i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa, rero yaje azanye icyifuzo cya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arongoye igihugu ca Congo, ndetse gushika none amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se amakuru akomeza kugenda by'umwihariko aratwegera aravuga yuko by'umwihariko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaba yamaze kugeza icyifuzo yagejejweho na Tshisekedi ku mugaba mukuru w'ingabo nga muri iki gihugu cacu c'u Burundi, General Prime Niyongabo, nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Igikorwa kigendanye no kurungika izindi ngabo canga abandi basoda muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ni igikorwa gishobora kuza kubyara amatati rero hagati y'inzego zigiye zitandukanye zijejwe umutekano, mu gihe iki gihugu cya Congo cyaba cyariyemeje kongera kohereza by'umwihariko amahera menshi nga mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi abayobozi bamwe namwe bakaba batamenya irengero ry'ayo mahera. Bikaba byaje gutuma by'umwihariko haza kugenda hagaragara umwuka mubi mu bikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ibikorwa bigendanye no kubaho kongera gupangwa izindi batayo by'umwihariko gishobora by'umwihariko kuza gutuma ibintu birushaho kugenda nabi cyane, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradutangaza. Nyuma y'uko rero by'umwihariko bamwe mu bategetsi bakomeza kugenda bashimangira ko batajya bamenya irengero ry'ayo mahera, akaba nayo mpamvu batifuza yuko by'umwihariko ibintu bishobora gukomeza gufata indi ntera nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Turaza kandi kugaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aradusumira, akomeje kugenda avugwa hirya no hino ku isi, by'umwihariko igitero cya Israeli muri Syria rwagati rero caje guhitana abantu bashika kuri 14, ndetse by'umwihariko akaba ari bamwe mu bantu bari basanzwe banagira uruhare rukomakomeye cyane mu gukora cyangwa se mu kubaka intwaro zikomakomeye cyane za Iraq, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ndetse na Irani. Turaza kwerekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, by'umwihariko kandi mu gihe hari hamaze iminsi harabera ingwano, ndetse uyu munsi ingwano nabwo zikaba zoje kugenda zirakomera ndetse zirafata iyindi ntera. Ubu noneho haragaragara umwuka mubi ukomeye cyane ndetse unateye inkeke hagati y'iki gisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, hagati y'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, ndetse by'umwihariko n'abanywanyi babo cyangwa se basanzwe barafatanya bazwi nk'abazalendo ishamba Sigweru.
mu gihugu c'u Burundi kandi inkino yaje kugenda iraba uno musi by'umwihariko yaje gusiga by'umwihariko igihugu c'u Burundi kije gutsindwa by'umwihariko n'irya Senegal igitego kimwe ku rubusa kuri penalty yaje kugenda iragaragara ku munota wa 70. Turabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza by'umwihariko bari ngaha mu gihugu cacu c'u Rwanda, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye mu ntara zigiye zitandukanye, turabifuriza ibihe byiza cane. Aho twumviriza kandi muherereye ku mugabane w'Uburaya mu bice bigiye bitandukanye, ku mugabane wa Afrika, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabifuriza ibihe byiza cane. Tunabaye ikaze mu makuru y'umugoroba akomeje kugenda aradusumira. Turagaruka rero kuri byinshi bikomeje kugenda biravugwa, ariko nimba ari ubwa mbere usenga kuri no modesha kure yacu ano yanyu ya Burundi News TV, mwese turabahaye ikaze, by'umwihariko tukwibutsa gupyonda ko handitse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, ubundi utanga igitekerezo, amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe muri rusange. Amakuru yihuta akomeje kugenda aravugwa canke akomeje kugenda aragarukaho cane nga mu gihugu cacu c'u Burundi, by'umwihariko ni amakuru agendanye n'ibibazo bikomakomeye cane bigendane n'umutungo, ndetse by'umwihariko igihugu c'u Burundi gikomeza kugenda kirasohora umunsi ku munsi. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira avuga ko iki gihugu c'u Burundi gikomeje kugenda kirishyira by'umwihariko mu madeni akomakomeye cyane mu gihe gifise ibikorwa byinshi byokabaye bishyirwa mwayo mahera. Ni mu gihe kandi abarundi bakomeje kugenda baranenga CNDD-FDD yuko mu gihe cyose imaze ku butegetsi atakintu na gito yabashije kuba yokora, by'umwihariko ku buryo n'undi muntu yozasimbura nyiricobere Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yageraho muri rusange. Ni mu gihe kandi abanyagihugu benshi n'abandi bagiye batandukanye bakomeza kugenda banenga umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kuba iki gihugu gisohora amahera menshi iyo by'umwihariko uyu mutegetsi agiye kwerekeza mu bihugu by'amahanga, aho atega indege ndetse akishyurira n'abandi bagenzi be bagiye barafatanya muri urwo ruzindu, ndetse by'umwihariko bakaba bakunze kwifashisha indege y'imwe mu masosiyete ya Ethiopia izwi nka Ethiopia Airlines. Abantu benshi botanguye kugenda bibuka by'umwihariko indege yabo y'u Burundi nubwo ishaje, by'umwihariko aho yoba iparitse Air Burundi, indege rero igihugu c'u Burundi cyaguze kugira ngo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azayifashishe mu ngendo agira, by'umwihariko zigendanye n'ingendo z'indege. Abantu benshi bakomeza kugenda bavuga ko by'umwihariko ari akamaramaza kuba uyu mutegetsi ataba ari by'umwihariko adashobora kuba yogenda muri iyo ndege. Hari n'abandi bakomeza kugenda bavuga ko rero iyo ndege bitewe n'ubugishaje ndetse ikaba yaranasambutse, bigoranye yuko umutegetsi arongoye igihugu ashobora kuba yoyinjiramo akaba yohinguka mu kindi gihugu. Ngira ngo murazi neza yuko hari indege zimwe na zimwe cyane cyane nk'indege ziturutse muri Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo, bitewe nuko benshi bazita imva zishaje canga by'umwihariko abandi bakazita puberi, bitewe n'uburyo ziba zarashaje ndetse zikunze kwibonekeza mu gukora impanuka. By'umwihariko hari ibihugu bimwe na bimwe nko ku mugabane w'Uburaya ndetse n'ahandi indege cane cane zitwara abagenzi zidashobora kuba zohagarara canga se zogwa. Imyaka ishika kuri 5 by'umwihariko irenga 5 iraheze iyi ndege iparitse i Madrid mu gihugu ca Espagne. Igihugu c'u Burundi by'umwihariko kiramaze iyo myaka yose kirihira ikibanza iyi ndege by'umwihariko iparitsemwo, by'umwihariko igihugu c'u Burundi kandi congeraho kikariha abajejwe umutekano w'indege ya Air Burundi. Gushika ubu ngubu kandi igihugu c'u Burundi gitakaza amahera menshi arenga miliyaridi 5 kirakwezi mu kurihira rero indege ifise akabazo by'umwihariko kotoregwa umuti ikiringo kitarenze ukwezi kumwe gusa. Igitangaje rero by'umwihariko gushika by'umwihariko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asigaye agenda yipakije, by'umwihariko igihugu c'u Burundi kandi kirarihira abantu berekeza umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mu ndege bose, harimo rero n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Ikibazo byagenze gute rero kugira ngo igihugu gisangwe mu maboko y'umugambwe CNDD-FDD? Harimo by'umwihariko abatajya umunwa mu kugaragaza neza yuko by'umwihariko kuba CNDD-FDD arikomeje kugenda irarongora kino gihugu
gihugu c'u Burundi bikomeje kugenda biraba akaga gakomakomeye cyane, ndetse gushika none amakuru akomeza kugenda dusumira akaba agaragaza neza yuko by'umwihariko byari bikwiye yuko hoba impinduka. Ibi kandi nibyo byakomeje kugenda biragaragara mu matohoza yaje kugenda arakogwa ko abanyagihugu bamwe na bamwe aho baje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza ko atacizere na gitoya bagifisiye nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Bikaba bivugwa ko by'umwihariko uyu Honorable Agatogwasa uko byogenda kose mu matora yimirijwe umwaka uze 2025 afise amahirwe menshi yo kuba yozorongora igihugu c'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru yihuta kandi by'umwihariko akomeza kugenda agaragaza ndetse akanerekana neza yuko by'umwihariko igihe cyose nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi nta kibazo na kimwe yigeze arakemura, by'umwihariko aho by'umwihariko ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, haba ibikorwa remezo n'inyubako akoreramwo n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, byose byaragiye biragirwa nk'uruhare n'inkunga ziva mu mahanga. Andi makuru akomeza kugenda aravugwanga mu gihugu cacu c'u Burundi mu nyuma yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ashitse ahangaha kubutse mu nama ikomeye cyane nyine yaberaga i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa, yahuje ibihugu bya ku mugabane wa Afrika n'igihugu c'Ubushinwa. Yaje gutahukana icyifuzo yagerejwe na mugenzi wiwe arongoye igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru y'ibanga yamaze kugenda yashigwa ahagaragara nuko aba bategetsi bombi baba baraganiriye mu bigendanye no kongera ubufatanye mu bya gisirikare ubwo bahuriraga muri iyo nama mu gihugu c'Ubushinwa. Icakora kandi Tshisekedi yongeye gukora ku madolari y'abakongomani aza kongera guhereza nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yongera kumurungikira abasoda babashe ko bamufasha mu guhangana n'umuhari wa M23. Amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya aragaragaza ndetse by'umwihariko akerekana yuko by'umwihariko ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi iki gihe icyifuzo amaze kukigeza kuri Generali Prime Niyongabo asanzwe arongoye by'umwihariko igisirikare c'u Burundi akaba amazemo imyaka myinshi. Ibi by'umwihariko byoje guteza umwuka mubi cyane, aho uyu mugabo aherutse kugenda arakomeza atangaza neza yuko rero yitandukanyije n'ibikorwa bya CNDD-FDD, maze agaragaza neza ko ivyo ngivyo atacintu na gito ashobora kuba yobikoraho muri rusange. Ibi biragaragaza neza yuko rero hakomeje kugenda hagaragaza utwo tumvikana mu bayobozi barongoye iki gihugu c'u Burundi ndetse n'abasirikare, ndetse by'umwihariko bikaba bigaragaza neza ko aya matora ateganyijwe umwaka uza ashobora kuzohura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Ibi kandi by'umwihariko biravugwa yuko rero hoza gutegurwa inama ikomeye cyane y'abajejwe umutekano mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abarizwa muri CNDD-FDD kugira ngo barabira hamwe rero uburyo burungikayo n'imbonerakure. Iyi nama bikaba biteganyijwe neza yuko izoba ijo mu gisagara ca Bujumbura. Ibi by'inama kandi tukaba tuzobikurikirana dore ko izaba irongowe na Generali Neva, ndetse akaba bazaturuka n'abandi bayobozi cyane cyane bo ku rwego rw'ubutasi muri Kongo, ndetse by'umwihariko binavuga ko urongoye intara ya Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Shirimwami Nkuba ari umwe mu bazitabira iyo nama. Tuzakomeza kugenda turabatohoreza amakuru azayivugirwamo. Buramatari w'intara ya Gitega Venanti Manirambona iyo ari mu gihugu ca Maroc kuri uyu wa gatanu uheze hari kwigenekerezo rya gatandatu twezi kw'icenda umwaka 2024 yasinye amasezerano yo gufashanya hagati y'intara ya Gitega hamwe n'igisagara ca Rabat muri Maroc, Maria Ade Rabat nk'uko biriko biratangazwa. Bakaba barateye ku mukono rero amasezerano ajyanye no gukingira ibidukikije mu mugambi bise Ville Verte, hamwe rero no mu bindi bisata bigiye bitandukanye harimo n'ibijejwe umutekano. Venanti Maniragaba arashimira cyane uwiserukira igihugu c'u Burundi muri Maroc Nestor Bankumukuzi ku ruhara rero runini cyane yagize mu kugira ayo masezerano abashe kuba yotegwa ku mukono muri rusange. Gushika kandi none amakuru akomeza kugenda aradusumira aragaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera mu gihe igihugu c'u Burundi cyo kirakomeza kugenda by'umwihariko kisanga mu bibazo bikomakomeye cyane kigahitamo kujya gushaka imfashanyo mu mahanga. Mu Burundi tubavire rimwe by'umwihariko hica mbere no gushimira abasore bacu batanze ibishoboka. Ibi nabyo kandi nkuko mwabibonye ndibaza umusifuzi ntiyatubaniye neza, ariko kandi bibaho, bishobora kuba rero ari ukwibesha cyangwa se ibindi, ariko ico navuga uru rukino ntitwari gutakaza, byari gupfuma by'umwihariko bihera ari ubusa ku busa cyangwa se ikindi. Mugabo niko bimeze mu mupira, reka dutegure imbere.
ibi ni ibyashikirijwe rero n'umutoza arongoye ikipe y'igihugu y'u Burundi by'umwihariko aho baje kugenda bakina n'ikipe ya Senegal bikaza kurangira angaho mu gihugu ca Senegal iyo kipe y'igihugu ya Senegal ibatsinze igitego kimwe ku busa cabonetse ku penalty yabonetse ku munota wa 70. Inkino za kabiri by'umwihariko ikipe y'igihugu izakina nazo y'u Burundi bazakina na Burkina Faso by'umwihariko yagize ati ndafise umwanya wo kwiga uko bokina ndetse no gukurikirana abasore banje ngiye kubaha rero porogaramu y'ibyo rero bazokora kugira ngo bazogaruke bameze neza cyane gusumbya uko bari bameze uyu munsi. Etienne Ndayiragije rero umumenyereza w'intamba inyuma y'urukino rwa Senegal yaje kugenda by'umwihariko aratsindwamo umukino nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa. Twerekeze noneho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeje kugenda haragaragara umwuka mubi utameze neza mu nyuma y'uko rero impande zombi haba ku ruhande rw'ingabo za Kongo n'abafatanyabikorwa bazo bari bamaze imisi by'umwihariko barimo barahangana ku buryo bukomakomeye cyane by'umwihariko bakomeje kugenda barafatanya mu guhangana n'umuhari wa M23 hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bitari byiza ndetse by'umwihariko benshi bakaba ariko banemeza yuko umwuka utifashe neza hagati impande zombi zisanzwe zirafashanya hagati y'abasirikari b'Abazalendo ndetse by'umwihariko n'abasirikare basanzwe bakorera FARDC nk'uko biriko biragaragara muri uno mwanya. Umwuka ukomeje kugenda uraba mubi cyane ukomeje gututumba hagati y'aba FARDC n'imihari y'Abazalendo. Umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC n'imihari by'umwihariko yitwaje intwaro yibumbiye mu kiswe by'umwihariko Abazalendo cyangwa se les volontaires et pour la défense des patries rizwi nk'Abazalendo. Iryo ni ihuriro Wazalendo yatangiye rero kwifatanya ku mugaragaro n'ingabo za EDC mu ntambara zo kurwanya umuhari wa M23 hashingiwe rero ku biganiro byatanguwe n'umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyaruguru muri Gicurasi mwaka 2022 General Major Peter Chirimwami Nkuba. Inyandiko ikinyamakuru African Intelligence rero cyabonye zigaragaza ko rero kuva mu kuboza umwaka 2023 kugeza muri Mata umwaka 2024 leta ya EDC yahaye Abazalendo amasasu arenga miliyoni ebyiri by'umwihariko arimwo rero rokete amajana 868 ndetse na za grenade zishika ku majana 288 imbunda zirenga amajana 3 za AK47 ndetse na 15 zo mu bwoko bwa RPG. Nubwo kandi aya masasu n'imbunda byatanzwe abagwanyi bo muri Wazalendo bagaragaza ko batishimiye abofisiye w'igisirikare ca RDC guhera ko muri Kivu y'Amajyaruguru kuko rero babafata nk'ababatengushe by'umwihariko muri runo rugamba. Impuguke z'umuryango w'abibumbye rero zerutse kugaragaza ko rero abahagarariye imitwe y'Abazalendo ndetse na FDLR muri Mata umwaka 2024 bagiye i Kinshasa guhura na President Tshisekedi kugira ngo rero baganire ku migendekere y'intambara ndetse n'uburyo bakomeza kuba bogwana urugamba. Muri izo nama zimwe na zimwe kandi muri izi nyeshyamba zaragaragarije President Tshisekedi ko abofisiye bo mu ngabo za EDC badafata cimwe rero imitwe y'Abazalendo kandi ngo ibyo ngibyo bigaragarira rero mu byo bazigenera muri rusange. Bamwe mu Bawazalendo barasobanuye ko rero batagezweho n'ubufasha bwose basezeranyijwe kugira ngo bitware neza ku mirongo y'urugamba kandi hari imihari kandi ihabwa ibiribwa kabiri mu kwezi n'amahera mu gihe kandi indi yicira itsazi mu jisho. Ikindi kibazo abagwanyi b'Abazalendo bagaragaza ko rero kibaca intege nuko rero by'umwihariko mu gihe urugamba rwabo na M23 kandi rukomeje kugenda rukomeye abasirikare ba FARDC bahunga bakabasiga ku mirongo y'urugamba bikabaviramo rero ingaruka zo gutikira ari benshi ku mirongo y'urugamba. Isezerano risumba ya andi rero abagwanyi abo muri Wazalendo bahawe nuko rero mu gihe leta ya RDC yatsinda M23 rero abazaba bagifise imbaraga z'umubiri bazinjizwa mu nzego z'umutekano z'ico gihugu cane mu gisirikare. Ibyiri sezerano rero ntago bakibyizeye cane bitewe nuko rero leta ya RDC ikomeje ibiganiro mu rwego rw'akarere bigamije guhagarika
guhagarika iyi ntambara. Babona ko rero kurangira kwayo rero nta ruhare bazaba babigizemo, ku buryo rero bazabihemberwa cyangwa se bigaragaza ko bashobora kuba bohura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Kutizera iri sezerano birajyana nuko rero leta ya RDC igaragaza yuko ishaka gushira imbaraga mu gusubiza mu buzima busanzwe rero bw'abasivile abahoze abagwanyi binyuze muri gahunda izwi nka DDRC-S. Hari impamvu rero kandi by'umwari impungenge z'uko kandi mu gihe leta ya RDC itakwinjiza abagwanyi b'abazalendo mu nzego z'igihugu zishejwe umutekano nk'uko babizisezeranyije, bakongera gukora inyeshamba by'umwihariko nk'uko byahoze umutekano bwa muri Kivu y'Amajyaruguru ukaba wakomeza kugenda urazamba nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aragaragara. Hari amakuru kandi avuga ko n'abawazalendo ubwabo cane cane ndetse n'aba FDLR ari bamwe mu bantu bakomeje kugenda baragira ubwoba, ndetse bakaba bakomeje kugenda bashimangira bagaragaza neza yuko by'umwihariko igihe cari cigeze kugira ngo by'umwihariko babashe kuba bohabwa ingororano bitewe n'akazi bakoze. Ariko amakuru ahari akaba agaragaza neza ko by'umwihariko mu gihe ibiganiro byoba bikomeje, iyi mara ishobora kuba yohura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Ndabashimiye mwese abanywanyi n'ibiganiro byacu, aho mubandanyira kutwumviriza muherereye, twongere gusubira mu masaha ari imbere.